kalitware hamwe none tuje ahandi. Reka tubanze dusenga Imana. Dusabe Perezida wacu hano adasenga Imana. Isinzi imbabazi zawe nizimbeko mwami nizimbeko imbabazi zawe zibe kuri jewe nizimbeko mwami nizimbeko isinzi turagushimiye umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, umugoroba wavyemeye urazi kubigenza kandi birashoboka. Iyo ukoze nta mwana udahindura kugukora nk'Imana. Ico gituma uyu mugoroba mwiza twongeye guhamagarisha urugo ryuguruke. Unyemere Papa uri mw'ijuru, ndaguhe kaze rwose muri kano kanya mwami Imana uri mw'ijuru. Hano hantu data uja turaguhaye ikaze nk'Imana yacu, umuremyi w'isi n'ijuru. Amena. Tuhaye kaze Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Ndahaye kaze Mpwemu Yera kugira ngo uyu mwanya wongere umwanya wanyu. Ndahaye kaze marayika w'iryo shengero kugira ngo wongere aruke ibisigaye umutekano wo mw'ijuru n'ahantu se mukunzi. Ico twanse muri kino kibanza ni Satani n'imigabo yiwe, abadayimoni, imwe mu mizihumanye mw'izina rya Kristo Yesu turazanse. Yesu ngwino uganze hano hantu. Weza agiye ugiye kurongora Yamiga, weza agiye indirimbo zigiye kuririmba hano hantu mwami, weza agiye ijambo zo kubwira abantu se mukunzi. Ishengero ryawe duheza rigwe nawe, dutangwane nawe kandi tuze kurangizanya nawe urushinze kubana kuri byose mw'izina rya Kristo Yesu twese duti amena. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo kuri aba bakurikira. Turahaye kaze Kazamwendo kwaya iva muri Amariro Texas. Hanyuma turahaye kaze kandi Imani kwaya iva muri Dakota. Ni kwaya imwe yavuye muri Tennessee. Hanyuma ni kwaya yavuye muri Nashville. Turahaye kaze ururirimbo rumwe rumwe. Kandi murabona ko umwanya wihuta, tugerageze kubigira mu bubanguzi. Kwa muda unakimbia, kwa heri kufanya haraka. Karibu sana. Kaze cyane. Karibu.
Tukimwinulia shida zetu, tukimwinulia matatizo yetu, tukimwinulia shida zetu, tukimwinulia matatizo yetu, huyo Mungu